mbega igihe gihezagiye inyuma y'imibabaro amaso azomubona, aho rero nzoruhuka. nta kwakaka cyangwa ubwiza bwo mw'ijoro, ariko Yesu wenyine niwo munezero wanje uhoraho. hakurya y'imiryango y'imaragarita, mbega umunezero w'amahirwe, hariya nzobana nawe mu bihe bidashira. hakurya y'imiryango y'imaragarita harindiriwe abahigwe, abo kera bagwananye nanje hano ku isi. imibabaro yabo yaraheze, imyitwarariko n'imihangayiko yaraheze, bari mu rugo hafi y'Imana mu munezero uhoraho. ntibakisuhuza umutima, nta mubabaro bagifise, nta bibababaza bigihari, ntibakigendagenda bagenda urugendo kuko bashitse mu rugo. hakurya y'imiryango y'imaragarita, umunezero w'amahirwe, hariya nzobana nawe mu bihe bidashira. hakurya y'imiryango y'imaragarita, hamwe n'abacunguwe, mpimbaza uwapfuye ku bwanje, ndirimba indirimbo nsha, kuko yandonkeye agakiza ku musaraba. Amen. Bientôt terminé. vuba bizorangira, vuba ibyo kurindira bizorangira. umwami azoza mu bushobozi bwiwe no mu bwiza bwiwe, hakurya y'imiryango y'imaragarita, umunezero w'amahirwe, hariya nzobana nawe mu bihe bidashira. Amen. Bene data n'abashiki banje mu mwami, kubwo kuzirikana ku ijambo kuva Zürich umunsi, turamutsa mwese abaje n'abandi bose bari ku murongo mw'isi yose, mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. ko igihe cihuta, ukugaruka k'umwami kuri hafi cyane. haheze umwaka mukundwa wacu Mwene Data Frank yatashe muhira, sinzi ingene mwiyumva, ariko jewe ndamukumbuye bikomeye.
ariko ishobora byose ntiyadusize twenyine. Imeza y'umwami iracuzuye. Turashimira cyane umwami yuko ubutumwa bw'igihe bucumvikana mu isi yose. Ubukozi bw'ubuhanuzi bwa Mwene Data Branham hamwe n'ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, nk'uko ubukozi bw'ubushobozi bwa Mwene Data Frank, ibyo byose mu buryo butumbereye yari umwami abwira ubwoko muri kino gihe. Ibi rero ntibinezereza umwansi, ntibinezereza umwansi yuko umukuku wacunguwe, umukuku wanesheje bumviririza hamwe ijambo ryera ry'igihe mu isi yose, buri wa Mungu, buri wa gatandatu na buri wa gatatu. Umwami Yesu aracari wa wundi, ntiyahagaritse gukora, kuko ubu mu minsi ya nyuma azoheraheza igikorwa ciwe nk'uko yabisezeranije. Imbere yuko dusenga, nashaka gusoma ijambo ryo muri Matayo 24, ndasoma ku murongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze kwerezo ry'igihe c'ubuntu, maze umuhero uzoca uza. Iri sezerano ryasohoje imbere y'amaso yacu. Nashaka gusoma ijambo rya kabiri dukora mu Bikorano ba kabiri igice ca 6. Abikorinto ba kabiri igice ca 6, ndasoma murongo wa 14 gushika kwa 18. Ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye, kuko ukugororoka n'ukugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umwiza bifatanya bite? Murongo wa 15. Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'urw'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo, nabo babe abantu banje. Murongo wa 17. Nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye, ko nikoraho agize ategetse. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira, kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose agize. Ingene ari igitangaza, guhera isi yakaremwa tukaba turi shamvu y'Imana, ikatwita abahungu bayo n'abakobwa bayo. Turashaka gusenga. Data w'ubuntu n'umutima wose, turagushimira kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro.
mwami turagushimira biva ku mutima ko twagize umwimenyerezo w'ubuntu w'ikigongwe. Turagushimira yuko waduhamagariye gusohoka ukadushira ku ruhande, kandi ko muri bino bihe bya nyuma dufashijwe nawe dushobora kugira ukwitegura kwacu kubwo ubwicubahiro c'izina ryawe. Mwami mukundwa, ntidushaka guhagarara ubu, turashaka gushikira intumbero, kuko dushaka kumarana ibihe bidashira nawe hamwe n'abandi. Mwami utugirire akagongwe, ukore ibyo uburenganzira mu wese muri twebwe, kandi utuyoboze mwemu wawe yera, utwereke inzira iyo dukwiye kujana, kugira ngo ukuguhimbara kube muri twebwe. Umanure mwemu wawe yera uyu munsi kuri twebwe twese, kandi utanga ubuntu, ntihabe ugaragaze ikiganza cyawe cy'ubushobozi, wemeze ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Guhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami kubwo amahirwe dufise kuba hano kugira ngo dusenge. Twamaze kumva ijambo ry'igitangaza. Ikintu ciza nuko byose ni by'ukuri, kandi ko umwami uyu munsi aracari wa wundi. Igihe kizoza, igihe cyo kugaruka kwiwe, aho inzamba y'Imana izokumvikanira, aho ijwi ry'umarayika mukuru rizumvikana, aho rero abapfuye muri Kristo bazozuka, si umwe gusa nka Lazaro, ariko bose abapfuye bizeye ko bafise umugabane mu kuzuka kwa mbere. Uko kwizera kwari gukwiriye ubwa mbere kugira ngo mu nyuma kwemezwe. Byose rero biba bivanye no kwizera kwacu. Ndafise intasho nshaka gutanga uyu munsi kwa Mungu Zürich, na aramukije ku ruhande rwa Mwene ko wari wabinsabye no ku ruhande rwa bose. Hanyuma abene data benshi baraje barakuvuga mu buryo budasanzwe, baransaba ngo ndakuramukanye n'ishengero ryose. Turafatanije byimbitse mu rukundo rw'Imana, kandi ibyo turabinezerewe, turabishima. Igihe turaba ku bidukikije, turabona ko ijambo ry'Imana naryo riremezwa n'ahandi naho. Umwami yaravuze ngo hazoba ibiba, habe no kwimbura, hazoba ubukanye, ubushuhe, hazoba urushana, ici. Ni mu Itanguriro 8:22. Byose byatondetswe n'Imana, kandi turanezerwa ko dushobora kubona gahunda y'Imana mu bice byose. Ikivuye muri gahunda y'Imana gitegerezwa kuyigarukanamwo, kandi n'ivyo navyo bizokoreka. Nk'uko tubisoma, ibyaremwe byose birindiriye kugarukanwa kw'ibintu byose, nk'uko biri mu Roma 8:19, ngo ibyaremwe biraniha kugira ngo gahunda y'ingoboko y'Imana igaruke, kandi n'ivyo navyo bizoshika nk'uko hatagukekeranya ko Imana yabivuze. Hariho abantu badashobora gutahura gahunda itanzwe, na cyane cyane narabivuze
ahantu runaka uyu munsi iyo uhuye n'abayuda turi mu ngendo canke ahandi nta bwoko bukora mu buryo bw'umururazi ku biraba Imana nk'abayuda nta bundi bwoko buhari kiretse babaye abahakanamana canke abakomuniste bakobana imitima ariko uyu munsi ushatse kubwira Imana umuyuda na cane cane ushaka kumubwira uri nk'umudagi aho rero ubu witeze ibibazo bimwe bimwe. Ikibazo ca mbere ni Imana yari irihe igihe bashiki bacu na bene data abana bacu abavyeyi bacu igihe barungikwa mu vyumba bicirwamwo vy'ivyotsi. Imana yari irihe ngo Imana yari irihe igihe ibihe byari ibinibi Imana yari irihe uko niko babaza. Hanyuma ugatangazwa no kubona nta mahigwe namwe bafise yo kwizera Imana yabo bwite. Hariho ngo ubushobozi bukomeye cyane ngo buhari ngo ariko Imana niki Imana nk'ukwiri ngo iyo nayo bazi ngo nayo tuzi. Turazi n'impamvu ibyo bintu byose byashitse nk'uko Imana yari yarabivuze imbere y'igihe ngo nimutagendera mu nzira zanje nimutumvira ibyagezwe n'ibyo nashinze ariko mukajana inzira z'abanyamahanga aho rero nzobashwiragiza mu mahanga yose hazosigara gusa amasigarira mato. Imana yarabivuze. Birashoboka kari muri Hoseya niho yavuze ngo nabaturanije mu mahanga yose kugira ngo mumbere abo niharije nico gituma nzobahanira ibyaha byanyu byose. Abasigaye nta byagezwe bari bafise ntibari bafise rero ibyo gucumurako. Imana rero ntiyashobora kugira icyo ibabaza ariko ubwoko bwayo bwari bufise ibyagezwe bufise ibyashinzwe bufise ibyo yashizeho hanyuma barabihonyanga. Icagezwe cose gishiraho igihano iyo gihonyanzwe. Uko rero uko Imana ibona ibintu byose biragororotse ibyo byose bimeze neza gusa umuntu n'impumyi ntabibona ariko ku Mana byose biragororotse. Nimba tuvyemeye uko twebwe nta mpamvu rimwe twa dufise yo kwidodomba murabizi ndatwenze gatonyi ariko biranditswe neza bigaragara neza yuko ngo ushaka kwidodomba niyidodombere ibyaha byiwe bwite mu musiguzi mu gucura intimba 3:39 atari duri kuracamwo atari abandi ariko ibyaha byawe bwite. Hanyuma ni bake cyane ibyo babikora batera abandi bakarondera amakosa mu bandi hanyuma batera ronse hanyuma bakabandanya kuba babi cyane bakaba abantu badashobora kwihanganirwa. Ariko turashimira Imana yuko yaduhaye ubuntu bwo kutarondera amakosa mu bandi ariko tukiraba ubwacu kuko ijambo ryo mu byanditswe rivuga ngo uwicira urubanza ubwiwe ntazocibwa urubanza ariko ngo ucira urubanza uwundi azocibwa urubanza mu gipimo nyene uko yaciriyemwo uwundi. Yego turafise rero guhitamwo uwicira urubanza ubwiwe aba abohotse burundu ntazosubira gucirwa urubanza ariko uwucira urubanza abandi azohabwa nawe urubanza ubwo yavuze uko. None dushaka iki canke dushaka kuba duhagaze kuri uwo munsi ndiyumvira yuko byoba byiza tugiye ku ruhande rwiza bisigura ku ruhande rw'Imana tukicira urubanza bwacu hanyuma tugacibwa urubanza n'ushobora gusesangura imitima ubona byose azi byose atahura byose kandi kuvaho Imana yabaye umuntu iradutahura birushirije neza. Imbere iri mu mubiri w'umwemo ntibyashoboka ariko inyuma y'uko umwami wacu yaje akaza mu mubiri w'inyama agasangwa
asa n'umuntu yiyumvisemwo ibyo natwe twiyumvamwo, yararize nk'uko turira, yarabyumvamwo, yarabyumva nk'uko abantu yabyumva, nk'uko abantu babyumva. Imana ntishobora kurira, Imana ni mpwemu. Imana irashobora guhanagura amosozi yacu, izobikora kuko haranditswe ngo, biranditse ngo Imana izohanagura amosozi yose mu byashuwe 21:4. Mwene Data yavuze yuko tuza kwiga ibya Bibiliya, rero dutegerezwa kubandanyana no mu Ab'i Tesalonike ba mbere 5, mu cete c'Ab'i Tesalonike igice ca 5 haranditse ku murongo wa mbere ngo, ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kubyandikirwa. Umurongo wa 2, ubwo bwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nkukw'igisuma kiza mw'ijoro. Umurongo wa 3, aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatonya. Reka duhagarare ngaho akanya gato. Twavuze cyane ku mwami w'umwami, twavuze cyane ku munsi w'umwami, turabyandika ko ni bicigwa kizwi cyane hagati muri twebwe. Natanguye mu ncamake kwandika mu gatabo ka nyuma ibiko biraja imbere mu Burayi bw'uburasirazuba n'uburengerazuba bihuje n'ibyo nakuye mu ijambo no mu butumwa bwa Mwene Data Branham. Murazi ibyo avuga ku Burusiya yuko ari nk'iki gikoresho kiri mu biganza by'Imana, ariko ibitegerezwa kuza imbere yabyo turabona yuko naho na hariya naho byose biriko birahinduka. Ivyasa n'ibidashoboka haheze nk'imyaka 3, igihe cyamaze gusa gushika. Numvise ijambo ryiwe ejo, aravuga ngo igihe aho umugwi uganza ubwoko ico gihe caheze, igihe cashitse aho ubwoko aba ari bwo buganza umugwi. Niryo hinduka riba mu gihugu cose. Hanyuma ndabibona haba mu bumwe bw'abasoviete, mu Bushinwa canke ahandi hose, ibihugu byose biriko biragira impinduka, biriko birahinduka aho biri. Ugutegura agace kanyuma ko gutegura kuvuga ubutumwa bwiza, agace kanyuma ako atakintu na kimwe coshobora kubigwanya. Nubwo uyu munsi ibintu bisa nkaho menga biri mu rujijo, nubwo twifata ku mutwe hanyuma tukibaza ingene ivyo bintu byose bishobora kujana, hari ikintu kimwe kidakekeranywako, nuko Imana ica inzira kubw'ubwoko bwayo hagati muri urwo rujijo rwose. Amen. Ndiyumvira umushikiranganji wa mbere wo mu Buhinde, Rajiv Gandhi, niwe mukuru w'igihugu wa mbere wo mu Buhinde yubahutse yatwaye mu katolika kazi. Hanyuma umugabo yafashe ingingo yo kurika umuhungu wewe n'umukobwa wiwe bakiri bato, bafise ndibaza imyaka 13-15, afata ingingo yo kubarungika i Moscou ngo bigishirizwe mu ishengero ry'abakatolika ry'abaroma irifashwa na leta ya Espanyol. Yego, byose biriko biravangana. Mbega umuhanuzi Daniel avuga iki?
mbega muramaze kubisoma Daniel 2:43 tubona ibintu bigenda byivanga hagati y'ubwoko imigozi igenda irabohana hano na hariya Espanye ikaronka uburenganzira bwo kubaka ishuri rikomeye i Moscou hanyuma uwo mugabo uwo mushikiranganje wa mbere wo mu Buhinde agatwara umugore w'umukatolika mu gihe uyowe ari mu budiste ni rimwe mu madini akomakomeye hano ku isi birashoboka ko ari n'irya mbere sindabizi neza ni nko mu miliyoni 750 ibigaragaza ni guguri rikomeye cyane hanyuma tukabona ingene iyo migozi yose bagenda barafatangana amadini hamwe n'amabariyeri bashizeho bigenda birasanga ngo bishigwa hasi bakabirenga umwe bose bakavuga kwizera ariko bose uko ari babiri bakavuga ibintu bitandukanye mu buryo bwuzuye ubwo wese yabwira biwe avuga akabwira bizera igihe uruguge rw'amashengero ruvuga rubwira abizera igihe papa avuga abwira abizera bose babwira abizera byose n'urujijo biravanze ntabwo n'umwe akimenya aho turi ariko twebwe nk'abana b'Imana twebwe twitegereza ibintu tukabona ingene ibyanditswe bisohoza tukanabona ko Imana itegura ikibanza giteguye c'agace ka nyuma ingene itanga amahirwe kandi igategura n'ibintu bitegerezwa gushika ariko reka tugaruke ku mutwe wacu ku cigwa cacu Ubitizwa wa mbere 5:1 ngo ntumukeneye kubyandikirwa ico ni ikintu dukeneye gushimikako abantu bose murunganwe rwacu bitandukanije canke bakishira ku ruhande bagashaka kugira inyigisho batanga ku byanditswe ku munsi w'umwami kukuza k'umwami na cyane iyo bari hanze yo kugomba kw'Imana bihuje n'ibivuzwe muri kino canditswe ngo nta muntu n'umwe akeneye kugico yandika kuri ibyo kandi iyo musomye mu bibatanijwe mu gitabo namwe yavuze mu bibatanijwe 3 bya mbere yashizeho kugereranya amwe n'Amatayo aravuga ngo kubatanije shindwi coco aravuga ngo nibanga rikomeye kandi ibyo biraba kugaruka kwa Kristo ibyo n'umwana ubwiwe atarazi mbega muramaze kubibona uyu munsi rero bose barandika bose ngo barabizi umwami wacu yagaragaye mu mubiri nk'umwana w'umuntu wenyine ubwiwe yari yavuze ngo umwana w'umuntu umwana ntabyazi data gusa ari wabizi Matayo 24:33 uyu munsi bashaka kwizera ngo hari ku 28 z'ukwa kabiri ni byiza ariko kubera kino ne bagisoma batanijwe ndwi nimba umwami yaramaze kugaruka byose bikaba byaraheze intebe y'ubuntu ikaba atawuyiriko atakare kimwe gisigaye none dutayi wacu rero oya reka ijambo ry'Imana nkuko rimeze hanyuma tuyishimire yuko ryanditswe hanyuma dushimire Imana yuko dufise aho duhurira n'ijambo ry'Imana sindabizi niba narabivuze mu butumwa buheruka ariko mu butumwa bwitwa ngo ibitobotse tega bitobotse Abraham aravuga ngo nuwavutse by'ukuri gusa ubwa kabiri biciye kuri mwemu niwe agira imigenderanire n'ijambo ry'Imana niwe azorishikira ijambo ryaje rivuye kuri mwemu kandi ryo yihuza gusa na mwemu rigafatana na mwemu w'Imana gusa nimba dufite mwemu w'Imana rero tuzomenya yuko amajambo yiwe ari mwemu kandi ari ubugingo kandi ko twayashuriwe rero murabizi twegereje amatora turi hano mu gihugu cacu ibi nabyo bitegerezwa kuvuga turafise inshingano muri ivyo turasengera abadutwara ikintu ca mbere n'ubwa mbere nacize ikiganza kuri Bibiliya ndabwira umwami ati nduwo muri kino gihugu ndafise inshingano muri kino gihugu mfasha duhezagira kora ku buryo bwo ibintu byose bigenda neza kandi turashimira Imana kubwo ibyiza n'ibibi ku bintu byose byashitse ibisigaye kumenya nuko nimba mu buryo bwuzuye twarahagijwe n'ivyo ariko twemera ikiganza c'umwami uko nyine biba bimeze Imana ntako sikora
no muri ibyo nabyo irahanzwe ngo iyobora imitima nk'imigende y'amazi, ishiraho abami ikanabakura ku ngoma. Rero ukugomba kw'Imana kureke mu bintu byose. Hari ibintu bimwe bitatunezereza, nabyo bikaba biri mu kugomba kwayo, byo tunezereza twobitahura tutobitahura. Habayo umufarawo atarazi Yosefu, umwami akomanaza umutima wiwe kugira ngo izina ry'umwami rishigwe hejuru kandi Imana igaragaze ubushobozi bwayo. Mu Kuvayo 1:8, hanyuma mu nyuma nta muntu n'umwe agira inama Imana kandi nta n'umwe ayibwira ibyo ikwiye gukora. Twavuze mu buryo bukwiriye ibiraba amahoro n'umutekano. Reka tubandanyire n'umurongo wa 4 wo mu Tesalonike wa mbere 5, umurongo wa 4 ngo ariko mwo bene data ni muri mu mwiza ngo munsi w'umwami ububire nk'igisuma. Ibi ni byangombwa cyane, twarashimitse mu buryo buhagije. Haranditswe ngo mu gihe cy'umugoroba umuco uzoseruka, Zakariya 14:7. Hanyuma haranditswe ngo mu gicugu hazijwe ngo uyu mukwe musoke muje kumusanganira, Matayo 25:6. Umuco wo kugagoroba waje mu gihe gikwiye kugira ngo tumurikire mu nzira kugira ngo tumurikire mu nzira, hanyuma ntitube tukigendera mu mwijima ariko tugire umuco w'ubugingo. Umuco nukwiye kuza saa 6 z'umurango, uza ku mugoroba. Umuco wo kugagoroba kugira ngo tubone aho tugendera, ubwo nabwo n'ubuntu n'ubwizigirwa bw'Imana. Umurongo wa 5 acavugwa ngo kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituri ab'ijoro canke ab'umwiza. Umurongo wa 6 nuko rero ntidusinzire nka babandi ariko twame tugavye twirinde iborezi. Ingene ari vyiza mu kwitega ukugaruka k'umwami. Ariko kuko twabivuze ko uheruka tugume turi abantu bataborewe bakomeye, hanyuma dupange imigambi nk'aho dufise ubuzima bwacu bwose imbere yacu, ariko tukishura tukemera kuri uku kuhanurwa ngo ni mugabe mube abataborewe. Ni byangombwa cyane muri iyi misi yacu. Turabona gusoma ku murongo w'indwi, kuko abasinzira basinzira mw'ijoro n'ababoregwa mw'ijoro. Umurongo w'8, ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza twambaye icuma gikingira igikiriza cyo kwizera n'urukundo, kandi twambaye n'inkofero ukwizigira agakiza. Nibi nabyo bifisemo umugabane. Ni byambagwa, narabivuze rimwe, ntihari hano ariko twariko turaganira turi twenyene. Ndavuga yuko mushinganaye wacu hawo uwo twipfuriza ibyiza byose by'isi yaretse ibigwanishwa, ntiyarasa na rimwe. Ku mugenzozi byari bibabaje kuko hari ibintu by'ibigwanishwa byinshi biri ku ruhande rwiwe. Yari afite ibigwanisho bihagije byo gukubita abandi, ariko hano tubwirwa ko dutegerezwa kwambara ibigwanishwa byo kwizera kandi tukagira n'urukundo. Ibigwanishwa byo kwizera tukagira n'urukundo, tukagira n'inkofero y'agakiza canke inkofero yo kwizigira agakiza. Ibigwanishwa ntibiri ngaho kugira ngo bice bishigwa hasi, ariko kugira ngo tugwane. Ikigwanishwa ca mbere ciza kigezweho ntaco kimaze iyo umuntu atagikoresheje. Birakomeye mubarire kuba ndabivuze, iyo umuntu avuze amahoro hanyuma akaca atanga ibigwanishwa mu gace kariko araberamwo intambara, ivyo navyo ntibituraba. Imana irakivyo byose bikaba, hanyuma abantu bagafata ingingo izo bazokwicuza kumbure mu nyuma. Nabivuze uyu munsi, yaravuze ko ryari kosa uko yabonye ibintu ku ruhande rwiwe. Basra
bari mu ntambara ubu bisobanurwa ngo ni paradizo, mu majambo bisobanurwa ngo ni paradizo. iyo muravye kariya gace ka Basra kari neza neza aho itongo rya Edeni ryari rihagaze, aho nyene imigezi murashobora kubiraba byose. Basra bisobanura ngo ni paradizo, kandi ni neza neza niko gace niho Edeni itongo rya Edeni ryari riri. Murashobora kubisoma mu bitabo bya Mose, mu Itanguriro hamwe n'Inzuzi, muzobona ko ari vy'ukuri. Ariko hariya bariko baragwana, Imana izoshiraho paradizo inyuma yuko iyi Edeni ya Satani izo bimaze gusambuka. Musi wo guhora uzoza, kandi tuzoshika ko vuba, kuko haranditswe ku murongo w'icenda mu Itesalonika wa mbere igice ca 5 murongo w'icenda, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Iri ni jambo ry'igitangaza. Turabizi ko umunsi uzoza, umunsi uzoba uturira nk'itanure, uburake bw'Imana buzokubita abantu, intebe y'ubuntu izohinduka intebe y'urubanza. Murashobora kubisoma mu kimatanijwe c'indwi ivyo Yohana 8:2 ngo ibikombe indwi bihabwa abamarayika birimwo amakara bishirwa ku gicaniro, hanyuma biteregwa ku isi. Nirwo rubanza ruzokubita isi. Ariko hariho igitigiri cinshi vyanditswe bivuga urubanza rw'uburake. Urubanza ruzoza kwiherezo, urubanza rwa nyuma ruba ari urubanza rwa nyuma ruba ku ntebe yera. Ariko kucira urubanza amahanga abatizera, urubanza rw'uburake, ibikombe by'uburake bizosukwa mu vyashura 16. Ico ni ikintu gitandukanye, uwo ni wo munsi w'umwami, kandi ivyo biba inyuma y'izamurwa. Murashobora kubisoma mu mirongo myinshi yo mu vyanditswe. Ndasubira gusoma mu murongo w'icenda mu Bitesalonika wa mbere 5, kuko Imana itadushiriye kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Dusome mu vyahise Yohana 16, ivyahise Yohana 16. Murashobora kubandanya gusoma muri muhira mu vyahise Yohana 16 umurongo wa mbere. Numva ijwi rirenga rivuye muri rwa rusengero ribarira b'abamarayika ndwi riti, nimugende musuke ku isi izo nzavya ndwi z'uburake bw'Imana. Murashobora kubandanya gusoma mu gice c'8 mu vyahise Yohana 8. Aho rero mu kimatanijwe c'indwi mu vyahise Yohana 8 kugura kwimatanijwe c'indwi haranditswe ku murongo wa 2 ngo, mbona abamarayika ndwi bama bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamba indwi. Haza umumarayika wundi ahagarara ku gicaniro afise icotero c'izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayishire ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. Murongo wa 4, umwotsi w'umubavu uva mu kuboko k'umumarayika upfundukana n'ugusenga kw'abera imbere y'Imana. Murongo wa 5, umumarayika ajana icotero acuzuza umuriro wo ku gicaniro ashiburira mw'isi. Haba imituragaro n'amajwi n'imiravyo
no gutigita kw'isi. Umurongo wa 6, b'abamarayika ndwi bafise inzamba indwi bagabiriza kuzivuza. Mbere no kuvuza mu nzamba biba gusa inyuma yo kugurura kibatarijwe c'indwi. Ngomba ndabitomore neza yuko hano turatandukanya hagati yo kugururwa hamwe no gusohoza, ico bisigura ngo ni ugukogwa kwabyo. Harimo itandukaniro hagati y'ibibandanya biba mu byanditswe mu bimatarijwe hamwe n'igihe aho ivyo uko bigenda bikurikirana bicika ibifatika hagati mbega ivyo birumvikana, biratomoye. Turi hano uyu munsi, turi mu ishuri, sifise ubushobozi bwo kwigisha, ariko mwemu w'Imana arigisha gushika uyu munsi. Mwene Data Branham aravuga nk'akarorero ngo ibimatanijwe bine bya mbere bigenda bibangabangana n'ibedwe by'icengero. Nivyo niko avuga ngo ibimatanije ndwi bigenda bibangabanganywe hamwe n'ibihe indwi by'icengero. Ikimatanijwe ca gatanu kiraba abayuda bamaze gupfa bishwe hamwe n'abazohindukirira umwami nabo bazokwica. Birumvikana, murabyumva. Wa 3:33 umwami yaruguye imatanijwe ndwi, ariko ikimatanijwe ca mbere uriya agendera ku ifarasi wa mbere, uriya yatanguye kugenda agenda nesha, uriya mubeshi yari afise umuheto adafise imyami, yatanguye kugendagenda mu gikristo c'ubwa mbere. Ivyo bibandanya uko byagenda birakurikira mu bihendwi by'ishengero hamwe no mu canyuma. Ariya mabara 3 ya mbere aravangwa, hanyuma bigatanga ibara rya nyuma, uruvange. Ivyo byose ni urupfu n'ukuzimu rero kugakurikira. Turabona rero mu buryo butomoye yuko ukugururwa kw'imatanije ndwi si icitiranwa no gusohoza kwabyo. Ugusohozwa kwabyo bishobora koza imyaka 1000 inyuma canke imyaka 200 inyuma. Ndabivuze uko gusa kugira ngo dutahure yuko ukugururwa kw'imatanije ndwi si byitiranywa no gusozwa kwabyo. Ariko nk'uko twamaze kubivuga, mu bimatanijwe bine bya mbere hari ukwerekana, bikerekana ku kikamere, ku gikogwa hamwe no mu kwigisha kwa Antikristo hamwe n'ibintu byose byari byaragenywe imbere kazokora. Mu ca kane ikimatanijwe byari bishukana ku buryo bw'uko nta kintu kimwe cyari kirirabura gitukura canke ibintu byose byari bivangavanze, nta muntu umwe yari akimenya aho guhagarara. Kandi nico gihe ubu tubayemwo mwa kino gihe, uruvange kwa ibintu bitatu, kwa bijya bitatu bya mbere mu ca kane. Ariko ica kane ni canyuma gusa kwishengero, ariko si canyuma muri rusangi, kuko ica gatanu nkuko byamaze kuvugwa, murashobora kubisoma ubwanyu mu Vyeshuwa 6 kigura ku mwaka wa 11, aho haravugwa ikibatajwe ca gatanu kandi biraba 100% abayuda. Nico naco ni ikintu cigitangaza yuko havugwa ubugingo buri munsi y'igicaniro bwishwe buhoragwa ijambo ry'Imana. Hano ntihavugwa Yesu, ntihavugwa ugushingira intahe Yesu, ariko havugwa gusa ngo kubwo gushinga intahe, gushinga intahe iyo bashinze. Ariko inyuma yuko igihe abandi bazokwiyongerako ibintu bizo bitandukanye.
bazobona bamenye Yesu. Ariko ntidushobora kuja mw'idonido ry'ivyo bintu. Ndashaka gusa kubereka itandukaniro neza nk'uko biri mu buhanuzi. Beretse bashiki banje nk'uko biri mu buhanuzi. Imana irashobora gutanga isezerano, irashobora gutanga ubuhanuzi, ariko hagati y'ivyo hagashobora guca nk'uko byagenze muri Yesaya imyaka 810 imbere y'uko ivyo Imana yavuze mu kanwa kiwe bisohoza, canke muri Maraki hace nk'imyaka 400 imbere y'uko ivyari vyaravuzwe biciye mu kanwa kayo bisohoza. Reka rero ubu tugaruke kugusukwa kw'ibikombe by'uburake. Turashobora gusoma mu Baroma 1:18 kugira ngo tugire kugereranyo kubangabanganisha ibi mu byo Paulo avuga. Baroma 1:18 ngo uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mw'ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose n'ukugabitanya banyikirisha ukuri ukugabitanya kwabo. Kandi ni ibinyene ukuri ntikugaragazwa mu buryo bwo kugabitanya, babwanka biciye mu kugabitanya, biciye mu byo basobanura n'ibyo basigura. Kuri abo bantu bose babujije ukuri ngo gutangazwe ukuvugwa k'ukuri. Kuri abo bantu uburake bw'Imana buzobakubita, kuko Imana yo yitwararitse ukuri, kuko ukuri kuzana biba bitomoye. Satani ashaka kuvanga ibintu byose, ashaka yuko mu kugabitanya kw'abantu ukuri mu buryo bwo kugabitanya kukanyegezwa abantu. Hanyuma uburake bw'Imana rero buzokubita kuri abo bose. Ariko imbere y'uko ubwo burake bwisuka nk'uko twabibonye mu Bitesalonika ba mbere 5:9, twebwe abizera tuzozamurwa. Kubera iki? Kubera yuko twebwe ntitwagumije ukuri ngo tukunyikirishe mu kugabitanya, ariko Imana izoduha ubuntu bwo gukunda ukuri, bwo kumenya ukuri, kandi ukuri kwatugize abidegembya, kandi n'ivyo navyo turabishima. Hariho ijambo ryo mu Bitesalonika ba 2:2 ahavugwa ngo kubera yuko batahawe urukundo k'ukuri ngo bakizwe, Imana yabahaye ububasha bwo kuzimira. Abitesalonika ba 2:10. Igihe ukuri kuje ku nzira yacu, ndabasabye nitukwemere ukuri kw'Imana ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana incuro 7 ryaragejejwe. Ijambo ry'Imana ni ry'ukuri ibihe byose. Abaroma 2:5 hariho haravugwa uburake buzokubita abantu. 5 Abaroma 2:5 ngo ariko kufise umutima ukomantaye utihana wirindaniriza uburake buzoba ku munsi wo kuraka, aho amateka abereye y'Imana azohishurwa, izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Rero hazoba umunsi w'uburake. Kandi ku 8 acavuga ngo ariko contre ceux qui sont obstinés et qui n'obéissent pas à la vérité mais qui servent l'injustice. Ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri, ariko bakumvira ubwabitanya, hazoba uburake no guhambarirwa. Abantu bakagarariza bakanka kwihana ibyo babona. Umuntu naho yaba dusavuye mu bapfuye nibo byizera. Mu Bitesalonika ba mbere 1:10 twasomye
haraheze igihe hari uwa gatatu Ab'i Tesalonika ba mbere 1:10 kandi ngo twitege umwana wayo kwava mw'ijoro umwe yazura imukuye mu bapfuye ni Yesu adukiza uburake bugira boze. Amen. Dutegerezwa ibi kubishira imbere mu mutima muri twebwe irindi rimwe burundu. Agakiza kaza imbere y'uburake, imbere kuburake boza. Ntako ndiko byogenda. Imana ntishobora kuducira urubanza kabiri. Ntishobora gushira urubanza ku mwagazi w'Imana, urubanza rwari kudukubita hanyuma ngo igaruke iduhane. Nibishoboka. Igihano cacu caguye kuri we kugira ngo tugire amahoro no biciye ku bishagu yiwe niho dukirira. Mu gice cya gatatu mu vyesho Yohana dusanga amajambo meza cyane mu murongo wa 16-17. Ivyesho Yohana 16:16 n'umurongo wa 17. Il a dit et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous. Amajambo atangaje babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko muduhishe inyonga zivyagiye kuri rya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Umurongo wa 17 kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse kandi ninde ashobora guhagarara. Turabona twebwe hano ko bijanye n'ikimatanijwe cya gatandatu mbega twabitahuye. Ivyesho Yohana 6 umurongo wa 12 uvuga ikimatanijwe cya gatandatu kandi icya gatandatu gishika inyuma yuko ishengero riba ryamaze kuzamurwa. Ivyo biba bitumuye ingene bitonze ivyigitangaza. Ikimatanijwe ca gatanu kiri hagati na hagati y'ivyo kuko biraba abishwe hamwe n'abazokongerwako mu Bayuda, ariko mbere no mu rutonde uko bigenda biratonze neza bimeze neza. Mu vyesho Yohana 14 hariho amajambo avuga kuri ivyo. Ivyesho Yohana 14 murongo wa 10 n'umurongo wa 19. Ivyesho Yohana 14 murongo wa 10 n'uwa 19 hano aranditse ngo uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguwe idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Uyu muntu nindi? Mbega murabona neza imvugo y'ibi naho biri. Turasoma ku murongo wa 6 Ivyesho Yohana 14 murongo wa 6 kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Hano havuzwe ubutumwa bwiza bw'agaciro gahoraho, bwa butumwa bwiza nyene ubwo Paulo na Petero bavuga igihe Mwene Data Ewald yari nyuma y'igihudu cibihe. Yarabwiwe ngo uzocibwa urubanza bihuje n'ivyo wavuze ku butumwa. Arabaza ati na Paulo nawe azoterezwa kucibwa urubanza, azoja mbere y'urubanza. Arishugwa ati ego nawe azocibwa urubanza. Hano bijanye n'ubutumwa bwiza buhoraho ubuzobwigwa amahanga yose, ibihugu byose, indimi zose. Bisigura ngo ni agace ka nyuma, ni turu ya nyuma. Kandi kuri ivyo Mwene Data Ewald
yavuga ko ugukwega kwa gatatu. Mumbabarire kenshi ntidukunda kuvuga kuri ivyo bintu kuko tuba twiteze yuko bifata ishusho yavyo bikaba. Tuzogera igihe cyo gushimira Imana tutagize ivyumviro tuvyishiramwo ingene bitegereza kugenda mw'idonido. Ariko Mwene Data Branham aravuga muri ico gice nyene akavuga ngo agace gukwega kwa nyuma kuzuba ari uko bamaze guhona n'ukumugeni. Hanyuma birashoboka ko tuba twicaye ku ntebe hanyuma ugasanga siko bikimeze, bukaba ari ubutumwa bwa nyuma, ariyo ngingo ya nyuma, ariyo kandi uzofata ingingo muri uwo mwanya akaba yifashe burundu. Utizera akaba atazokwizera burundu ahonye burundu. Uwizeye nawe akemera gukizwa mu bihe bidashira akaba ari mu mugeni, akaba ahamagawe. Nta muntu n'umwe akeneye umwanya wo kuja wiwe kugira ngo avyumvireko. Oya, biva mw'ijambo kandi ingingo ziva ku Mana zigafatwa ingingo za burundu. Tuzobivuga igihe kizoba gishitse. Hanyuma umurongo w'umunani ngo umumarayika wundi wa kabiri akurikirako ati kirakombombotse Babuloni, ca gisagara gihambaye cateretse amahanga yose vino, niyo burake bw'ubushakanyi bwaco. Ngace kabiri k'umurongo w'umunani byashobora 14 umuntu Verset 10, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu qui est préparé sans mélange. Umumarayika wundi wa gatatu akurikirako avuga n'ijwi rirenga ati nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco akemera gushigwako ikimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, nawe azonkwa kuri vino. Amashengero uyu munsi yinjira muri iyo mikorere ya Babiloni akaririmba ngo Imana irahambaye, himbaza Imana, ariko ntibashigikira ivyo Imana ivuga. Umwami akavuga ngo banyambaza n'iminwa yabo, imitima yabo iri kure. Mateyo 15:8. Dushimika ko yuko umuntu adahuje n'ijambo ry'Imana, adafise ukwembera imbere mu mutima kuri buri jambo ryose ry'Imana, kuri uyu hari ikintu kitameze neza. Hari ikintu kitameze neza. Ibineza neza ntibiza bineza neza biza aho ibintu byose biba bigororotse. Aho niho hadudubiza uguhishurwa kuva ku Mana. Mwene Data Branham yavuze ku mavuta na vino. Murabizi mu byinshi Yohana 6 byinshi Yohana avuga ibintu bitandukanye. Haravuga ngo ntimugire nabi vino hamwe n'amavuta. Mbega ibyo byari biki? Vino byari biki? Kwari kuganza kw'Imana, byari bineza neza, cyari icuka kiva ku guhishurwa kwa mwemu, icuka kiva ku Mana, guhimbaza Imana bitewe no guhishurwa kuva ku Mana kw'ijambo mu bizera. Mwese ibyo murabizi, mwese mwarasomye mu matanijwe, mwese murabizi kumbure konsumbya, murazi ivyanditsweyo. Jewe narabisobanuye, ndabisoma, ariko turashimira Imana kubw'ivyo vyumviro byose. Rero ibi gusa bishobore kwishura muri twebwe buke ariko mu buryo budakekeranywako. Uguhishurwa kw'Imana kwa mwemu, uko ijambo ry'Imana riba iritomoye mu buryo ivyerekana mu buryo busanzwe. Mbega icuka categerezwa kuganza muri twebwe twese nk'ibivuyemo. Mbega amashimwe, mbega guhimbaza, mbega gushimira Imana byategerezwa kuduga ku ntebe y'Imana. Irindi jambo rikogwa mu byinshi Yohana 15 hano bijanye n'umurongo wa mbere n'umurongo w'indwi. Ibyinshi Yohana 15 umurongo wa mbere
n'umurongo w'indwi. Puis je regardais dans le ciel un autre signe. Mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza, abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi nivyo by'iherezo, kuko muri ibyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Rero hano turabona abamarayika indwi n'ibyago indwi vya nyuma, muri ibyo ariho hasoreza uburake bw'Imana hano ku isi. Ku murongo w'indwi acahandikwa ngo kimwe muri bya binyabugingo bine giha bano bamarayika ndwi inzabya ndwi z'izahabu zuzuye uburake bw'Imana ibaho ibihe bitazoshira. Amen. Umurongo w'umunani, rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi ntawashoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsa aho bya byagondwi byabo bamarayika ndwi byaheraherejwe. Hanyuma hakavugwa ibikombe indwi, inzabya indwi, hanyuma ibintu bikashika ku ndunduro yabyo bikabandanya kuri Harumagedoni. Iyo dushobora gusoma mu buryo butomoye duhereye ku murongo wa 12 duhereye no ku murongo mbere wa 10, ariko si wo mutwe wacu. Turashaka gusa kuvuga mu ncamake umunsi w'umwami canke uburake bw'Imana. Ibi bintu byose ntibyagenewe ishengero rya Kristo, umugeni wa Kristo. Imbere yuko ikintu nk'icyo gishika, tuzoba twakuwe muri ino si, kuko haranditswe mu Ab'i Tesalonike wa mbere 5:9 ngo kuko Imana itadushiriyeho gucirwa mu burake, udashaka uburake, ariko yadushiriyeho guhabwa agakiza biciye ku mwami wacu Yesu Kristo wapfuye, kugira ngo twoba turiho canke turi bazima canke twapfuye canke dusinziriye tubeho dufatanije nawe. Twumvise bw'ijambo ritangura rivuga ngo unyizera azobaho nubwo iba yarapfuye, Yohana 11:25. Kubera iki twahawe ubugingo budashira? Abapfuye gusa baratubanzirije, ariko bariho. Rero twaba turiho cyangwa twapfuye turaba umwami, kandi tuzoba dufatanije nawe. Nico gituma mwitegure mu buryo bw'imwemu, nashaka kuvuga ni muje imbere, navyo biba byiza. Ariko waranditswe ku murongo wa 11 ngo nico gituma muhanurane, mwubakane bamwe ku bandi nk'uko musanzwe mubikora. Bakundwa, n'ibi navyo birakenewe cyane. Iyo ubonye ku mwene data cyangwa umushiki wacu ariko aca mu bihe bigoye, wo canke agategerezwa guca mu bigeragezo, rero turondere amajambo akwiriye yo kuvuga mu gihe gikwiriye, kugira ngo ibikomere bikire, kugira ngo ibiraro bisubire byubakwe, Imana ishobore kudukoresha twubakana bamwe ku bandi. Twese turashobora gucirana urubanza bamwe ku bandi, ariko ahubwo dukoreranire. Igihe duhanurana tubikore mu rukodo, mwijwi ripimwe iryo twokunda ko abandi baduhanuriramwo. Tubwire abandi gusa ibyo twokunda natwe twumva batubwira, ngo ibyo mushaka ko abandi babakorera namwe mubibakorere. Yego, ni mu butumwa bwo ku musozi, Matayo 7:12. Hanyuma
ibintu bizogaruka. Dutegerezwa kumenya yuko ibintu bizotugarukako. Nico gituma havugwa ngo nimuhanurane, mwubakane bamwe ku bandi nk'uko musanzwe mubikora. Rero gute none ibyo bitegerezwa kugenda gute? Mbega dutegerezwa kubakana gute? Ngomba kwiga, ngomba gutanga uburongo bubiri bugakura. Mu Bikorino 14 Paulo aravuga ngo uvuga mu ndimi yubaka ubwiwe, ngo uvugishwa nawe yubaka ishengero. Abikorino 14:4. Ubwo rero dutegerezwa kubakana bamwe ku bandi. None ibyo bigenda gute? Muri wa mwemu nyene, ni kuvuga muri mwemu yera umwe urongora amajambo yacu n'ivyumviro byacu kugira ngo tuvuge ibigororotse, ibikwiriye, ibyo Imana ishaka mu mwanya ukwiriye n'ijwi rikwiriye. Aho rero haba ukubakwa. Kumbure igihe kiragiye ku murongo wa 12 ariko bene data turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama, babaganza mu mwami wacu bakabahanura. Umurongo wa 13 mububahe gose mu rukundo kubw'igikorwa cabo mubane amahoro. Amen. Nibi navyo birakenewe cyane. Ndabasabye ntimwibagire ibiriko biravugwa Bikoro ba 4:13 havugwa kugaruka k'umwami, hakavugwa kuzuka kw'abasinziriye muri Kristo, uguhindurwa kw'abariho n'umwanya wo kuzamurwa n'abazozamurwa gusanganira umwami mu bicu. Hanyuma akavugwa umunsi w'umwami uzoza n'uburake bw'Imana n'ibindi. Ariko hano tubwiwe ingene dukwiye kwitwara muri uwo mwanya, kandi tubanyine muri uwo mwanya. Umurongo wa 12 aravugwa ngo turabinginga bene data mumenye canke mwubahe abakorera muri mwebwe bagatama. Ndabivuga neza mu buryo butomoye imbere yanyu, ndabivuga n'imbere y'umwami. Nagize amashimwe, narashimye cyane canke nagize ukuba cyane bene data, Mwene Data Schmidt, Mwene Data Rus, Mwene Data Gaidag, no kubwo abene data bose bavuga ijambo ry'Imana muri kino kibanza, abakoze ubuzima bwabo bwose badafise ugushaka amafaranga y'umuntu, batagira ibyo baremeka umuntu, badakeneye ubufasha na bumwe, ariko bakoze ugufashwa na kumwe, ariko bakoze ubukozi bwabo nk'abaganza. Ubu rero ushitse ku gace rero mbona ko kingira akamaro cyane, kuko nimba ari ijambo ry'Imana, nimba ari ijambo ry'Imana ni ry'ukuri, rirakwiriye, ni ingirakamaro. Nimba atari iby'ukuri naho rero nabyo ntibisingira akamaro. Umurongo wa 12 agace ka 2 karavuga ngo abari imbere yanyu bahanurira mu mwami. Ninde muri mwebwe yakeneye uguhanurwa mu imyaka yose? Ninde yarabikeneye? Abantu bose bagumiza amaboko mu mifuko. Ninde yabikoresheje? Ni kangahe twabonye ibintu cyane tukumva ibintu? Ni kangahe twabonye ubugingo bubabazwa? Ni kangahe twashobora kuvuga ijambo ryiza yaba twari dufise ubushizi bw'amanga yuko ryari kumvikana rikemegwa nk'ijambo ry'Imana? Shaka kubabwira ingene ibyo bigenda. Nk'akarorero, abantu babiri bafise ivyumviro bibiri bitandukanye, hanyuma umuntu w'Imana akaba hari adafise ahengamiye, arashobora kuvuga ibigororotse imbere y'Imana, agaca urubanza imbere y'Imana n'abantu, kandi bagashobora gufashwa. Hanyuma imishwano yose, umucano wose bikaba bivuyeho, Imana ikabandanya kugendana natwe. Haravuga ku murongo wa 13 ngo bubahe cyane, ngo mubakunde cyane kubw'igikorwa cabo. Imana iguhezagire mwene data. Turashaka gusaba umwami ngo aduhe gukundana bidasanzwe no kubahana. Mwemere yuko abantu babaramutse mu kiganza bakomeje,
tout leur cœur. kandi babikoze n'umutima wose. Ivyo Notre présence est nommée kumbure ntibiba bikwiriye imbere yacu kuvuga bene data mu mazina, turashobora kubikora mu ibanga mu mitima yacu. Mbega siko bimeze muri Tarusi semble toujours un peu misi yose biba bisa nkaho mbenga ntibisanzwe. Murashobora kubikora iyo mwumvise musubirizwe kubikora, ariko ni byiza kumenya yuko mudushigikira, ko mutwiyumvira ko aho rero ibikorane byanyu bimasengesho muri mwenyene. Aho rero muririmbe mwidegembya, mureke murongorwe na mwemu w'Imana. Haranditswe ku murongo wa 14 ngo kandi turabahanura bene data muhanure abasaragurika, muremeshe abarandutse imitima, muramire canke mwemere abanyantege nke, mwihanganire bose. Mwirinde ntihagire umuntu yihora ubundi ikibi yamugiriye, nkaho atakira kimwe tuzi. Shaka kubabwira iyo atakira kimwe tuzi ngene tukwiye kwirinda ikibi kidashobora gukosorwa, ngomba kubabwira ngene bikorwa tugavye tukumva ijambo ry'Imana dukomeje, ama tukarigamburukira tukavuga tuti mwami ndafise umugambi, sinzi uyu n'uyu, sinzi neza ko bigororotse, ngomba kubivugisha umwene data umwe, hanyuma menye neza yuko ibyo ngomba gukora bigororotse imbere y'Imana. Aho rero twokwirinda imibabaro myinshi ubwacu n'imibabaro ku bandi, twubashe gahunda ya Bibiliya, tukaba tuzi yuko Imana yatanze canke yashizeho abene data bashira ku mutima ikoraniro. Murongo wa 15 ngo mwirinde ntihagire umuntu yihora ubundi ikibi yamugiriye. Hari ahandi avuga ngo ntimwihore ikibi ku kindi. Mbega ni kangahe ivyo bikunda gushika kandi hanyuma tukaca dutangara ko mwemu w'Imana atigaragaza, ko ugusigwa kutashobora kumanuka muri twebwe. Mbega Mwene Data Branham avuga iki? Ngo dufise akamere k'intama k'umwagazi, inuma iramanuka ikatugumako, ariko dufise kamere k'ibingira, inuma ntizomanuka ntizotugumako. Birakwiye ko tugira akamere k'Imana. Umurongo wa 15 ngo mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira iciza mu byo mugiriranira no mu byo mugirira abandi bose. Umurongo wa 16 munezerwe imisi yose, musenge ubudasiba. Umurongo wa 17, umurongo wa 18 mwame mukenguruka muri byose, kuko ico arico Imana ibagombako muri Kristo Yesu. Umurongo wa 19 ngo nimukazimye mwemu, ntimugakengere ibyo bavugishwa n'Imana, mugerageze byose, mugumye ibyiza, mwirinde icitwa ikibi cose. Umurongo wa 23 kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza gose, kandi imwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora ibyo bikora. Amen, haleluya. Imana nzima ihabwe amashimwe. Ego ngo Imana y'amahoro ubwayo, atari wewe atari jewe, ariko Imana ubwayo aba ariyo itweza byuzuye. Ikoraniro rihagarara musi y'amaraso y'umwagazi, iyamenye ukwiyozoza n'ikigongwe, gucurwa n'ikigongwe. Ikoraniro ryashizwe mu ijambo no mukuri, igejejwe mukuri biciye kuri mwemu, kubera yuko wabaye uwizera agamburukira ijambo. Imana rero ishobora gushitsa uko kwezwa. Umurongo wa 20
na gatanu hacavugwa ngo bene data mudusengere muramukishe bene data kugumbirana kwera ngo ndabarahiye umwami wacu ikicete ntikize kibure gusomerwa bene data bose. Murongo wa 28 ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe amen. Burero urugwete rwasomwe hagati muri twebwe ndipfuza ko rusubira rusomwa ego kubwanje kubwawe kubwacu twese dushobore gusubira ku urisoma mu masengesho dusabe tuti mwami buri jambo ryose ryanditswe hano ricike igifatika biciye muri jewe. Nashaka kugamburukira ijambo ryose, nashaka kwemera ijambo ryose ko ari ry'ukuri. Muzobona ko Imana izoshobora kuduhezagira kandi birushirije twebwe abene data bakora. Mbega twabonye iki kuwa gatatu uheruka ngo ni gute ushobora gusuzugura umwene so? Ukusuzugura ni kimwe mu bintu bibi bishoboka. Umwami wacu arasuzuguwe nkuko byanditswe ngo yahugwa n'abantu, yari umunyamibabaro, abantu baramuhunga. Ndiyumvira yuko natwe twabaye mu gusuzugurwa nabyo, kandi ibyo nabyo bifise umugabane mu byo dutegerezwa gucamwo turengana. Ikintu kitakekeranywa ni uko nimba twarumvirije ijambo ry'Imana hanyuma tugatakaza ukubaha uko Mwene Data Ewald abivuga. Aha ngomba ndabisubiremo uko numva ndabyibuka uko ndabishoboye. Yaravuze ngo ikoraniro iyo ritakaje ukubaha umwungere waryo, mu pasiteri mu kidagi bavuga umwungere, ikoraniro nk'iryo biba biriheranye. Umwe wese avuga ibyo ashaka, ibyo yifuza. Ibyo binyibutsa ijambo ry'Imana yavuze mu isezerano rya kera. Mbega murizera ko ari byo kuri? Ngomba kuri basomera mu Balewi 21 umurongo wa 6. Hari ibintu bitandukanye bivugwa kandi bitegereza kuba ari mu gice cya 21 mu Balewi 21. Hano tubwirwa ibyo dukwiye gukorera abagabura iby'Imana. Mu Balewi 21 murongo wa 6 ngo baze bambere abera jewe Imana yabo, ntibatukishe izina ryanje Imana yabo, kuko ari bo bampereza ibimazi jewe uhoraho bitongorwa n'umuriro, arizo fungurwa zanje Imana yabo, nico gituma bakwiye kuba abera. Murongo w'indwi haravugwa ngo ntihaze hagire uwabira maraya muri bo canke uwamaze kononekara, kandi ntihagire uwabira uwirukanywe n'umugabo wiwe, kuko umuherezi ari uwera kuri jewe Imana yiwe. Umurongo w'umunani nico gituma mukwiye kumwita uwera, kuko ari we ampereza imfungurwa jewe Imana yanyu. Azababere uwera, kuko jewe uhoraho mbeza nduwera. Le Seigneur qui vous sanctifie. Amen. Amen. Ça aussi sont les paroles de Dieu. Naya nayo n'amajambo y'Imana ngo mutegereza kubona nk'uwera, kuko atanga ifungurwa by'Imana yacu. Ifungurwa by'Imana yacu ni ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ni ryera. Biciye kuri iryo jambo niho twerezwa. Sinizera yuko twokwiga ijambo ry'Imana tutarezwa n'iryo jambo, ntibishoboka. Ijambo ry'Imana misi yose niryo rifise ukuri. Aho rero turashaka kubaha abene data nkuko twabyumvise, turashaka kubasengera, turashaka kubaha icubahiro, tububahe. Imana izoduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Amen. Amen.
Seit die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf deine Jahre gehen dahin, wie schnell verloren auf. Komm, der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkel blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Wie trügt die Welt mit falscher Pracht, doch den verlorenen Sohn, sie hat ihn arm und krank gemacht, und Dank ist ihr Lohn. Komm, der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah, als helles Licht im Dunkel blinkt, das Kreuz von Golgatha, das Kreuz von Golgatha. Der Heiland wartet mit Geduld, wer dich unendlich liebt. Er ist, der alle deine Schuld durch seinen Tod vergibt. Komm, der